ndafise ubutumwa bw'abantu benshi cyane gose, ndafise ubutumwa bwerekeye CNDD-FDD, ndafise ubutumwa bwerekeye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndafise ubutumwa bwerekeye witwa Rwasa Agathon, ndafise anagomba mpanurire bano bantu. Harimo abantu mbona bagiye kubigwamwo cyane gose gusumba abandi. Abantu ndabasubiriyemo abantu bamaze kubavuga ugwaruka gwitwa imbonera kure. Bari bazungwagiye guhindura intara n'ibindi ivyo bintu bazobikora mugabo nibigiye kumara imwanya urume rutamara ntibizoja mu ngiro, ndabibabwiye ntibizoja mu ngiro. Ntibaba CNDD-FDD ubwenge bwabanani. None inzu bayitiriye ntare ntiyaba bari bazi conzi. None ko bava ko barugwanye ko batayitiriye Nkurunziza cyangwa batayitiriye Rajabu, bayitiriye ntare ntewe ntiyaba bari bazi ivyo niko ndabona. Aho yari umuntu niko natera inkuru ntiyaba bari bazi ivyo niko ndabona. Iyo nzu bakaramuka bayitiriye ntare ntindabona nta wundi muntu umwe azoyibamwo. Iyo nzu ndabona yuko nije nzoyibamwo ubuzima bwanje bwose nihugeza ndinde mwera. Mwabantu mwe je nagenze ibihugu bitari bike, isi nayigendagenza hafi ndayimara. Bantu nagomba ndababwire icyo gihugu Uburundi n'u Rwanda na Kongo, ivyo bihugu ni bihugu birisangije vyo nyine kwisi nzima. Intuzeye umuyaga uri ngaho muri ico gihugu cy'u Burundi n'u Rwanda na Kongo nta handi biri kwisi nzima, nta handi biri, nta handi hantu hari urushana n'iki kwisi nzima, nta handi biri. Barundi kazi muri mu gihugu cy'u Burundi ndabaramukije, maratangwa n'umuremyi n'ijuru n'isi, eka n'abarundi mwese aho muri mu mpande zine z'isi, eka n'abantu bose bumva n'ururimi ndiko ndavuga aho bari hose ku mpande zine z'isi, mwese ndabaramukije, amahoro atangwa n'umuremyi n'ijuru n'isi. Hanyuma uno munsi n'igenekerezo rya 8 aho ndi ry'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Hanyuma nkuko bisanzwe ku mazina nitwa Bigirimana Nikora, sanzwe narahiriye ku umwami mukuru no kuba umuhereje mukuru. Hanyuma hakiyongera ko nuko ndi umuhanuzi kandi uno munsi rero mfise ubutumwa, mfise ivy'Imana yantumye. Ni vyinshi abintumye ku bantu benshi batandukanye. Uno munsi mubabarire nza kwifashisha Bibiliya mbwa ntarinza kwerekana, nza kwifashisha amajambo ari muri Bibiliya mbwa ntarinza kwerekana imirongo ya Bibiliya hiri kubera mfise ubutumwa burebure cyane gose mu ntumbero yuko bitaza kuntwara umwanya muremure. Mfise ubutumwa bw'abantu benshi cyane gose, ndafise ubutumwa bwerekeye CNDD-FDD, ndafise ubutumwa bwerekeye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndafise ubutumwa bwerekeye witwa Rwasa Agathon, ndafise ubutumwa bwerekeye intuzeye abahanuzi, ndafise ubutumwa bwerekeye intuzeye abitwa ngo n'abakozi b'Imana, ndafise ubutumwa bwerekeye abantu basanzwe b'igihugu cy'u Burundi. Ubuhanuzi ni burebure cyane gose, ushaka gutwara isaha n'usu, ushaka gutwara amasaha 2 kandi ndazakugerageza ibishoboka byose. Nzakora audio imwe yonyene gusa ko n'ubuhanuzi ntakeneye yuko busanzara. Nza kuvuga ibintu byinshi kandi amabanga akomeye cyane gose ngomba ndashira hagaragara, Imana yantumye ndabishira hagaragara. Hanyuma abantu murashobora kuvuga muti none kai karavuga abandi we kativuga, ndabasezeraniye nanje kubera mva nanje ubwanje nari kuvuga ivyiwanje no munsi mugabo ubuhanuzi ni burebure cyane gose. Ivyiwanje Imana ni yampakanya mu ndwi kuzokurikira, nzoheza ndababwire nanje ivyiwanje nanje kandi naje nzivuga nanje. Yego nuko rero ntatevye neza na neza Imana yantumye ngo mpere ku CNDD-FDD. ubwa mbere mbanze nkeze aba CNDD-FDD yuko bariko barigina intsinzi. Murumvise ndabakejeje. Hanyuma Imana yongera asubira antuma kandi nongere ndabaririre yuko barenze kwibwirizwa ry'Imana. Mwumvise ubwa mbere ndabakejeje yuko bariko baravyina intsinzi, nongere ndabaririre yuko barenze ibwirizwa ry'Imana. Mana yambariye iti abo ba CNDD-FDD ati Imana yabatumye ko abantu benshi, ibatuma ko intumwa nyinshi, ibatuma ko ubuhanuzi bwinshi, ati mugabo ntibumva ntibabwigwa. Imana irambwira iti ndababwire ati nta n'uwifise yotuma kugira ngo bumve. Ati rero n'ubwoko butumva.
ati igihano Imana izobaha izobahonya. Ubuhanuzi Mana yacimbwira barundi ndababwiraho muri mwese ndabatangarize yuko nanje ngo ndabatangarize amatora mu gihe kitarambiranye haragiye kuzoba amatora yemewe n'abantu bose. Muvyumve neza, Imana yambwiye ndababwire ndabahamagarire amatora. Haragiye kuba amatora mu gihugu cy'u Burundi yemewe n'abantu bose. Ayo matora azoba yifashe uku: buri muntu wari we wese azopfa kuba ari umurundi gusa. Amatora ya kino gihe basaba yuko ubufise diplome z'ikirenga, eka handi hoho nubwo umuntu azoba yarize iya gatatu akabazi gusoma no kwandika, kubera gutwara n'ingabirano samashuri ayo y'abazungu babahenze ngo bariko barabigisha babahenda ataco babigishije. Umuntu azoba azi gusoma no kwandika ikirundi nubwo azoba yarize iya gatatu ya primaire, uwo muntu ararekuriye kuzokwitoza, azopfa kuba kugiye imyaka 18. Umuntu umwe wese ayo matora ingene azoba ameze, umwe wese azohiganwa ku gatwe kiwe. Umwe wese azovuga imigambi uko ayumva ayoborwa n'Imana canke ayoborwa n'uhoraho, uko yokora imigambi ahavuka mwikomine yiwe. Nta muntu azoza guhiganirwa mu yindi komine, oya, ahavuka mwikomine yiwe. Amatora azohora baho nabiri gusa: amatora y'abajejwe intuzo y'inama mpanuzwa jambo n'amatora y'abashinga amateka. Ikintu kizosabwa nukuzobura umurundi, hanyuma ukabuzi gusoma ikirundi no kucyandika gusa. Uwo muntu wari we wese azopfa kuba kwigira imyaka 18, ararekuwe kuzohiganwa. Ndasubiyemwo, uwari we wese. Ayo niyo matora agiye kuzoba mu gihugu cy'u Burundi mu gihe kitarambiranye. Hanyuma mvuge ndemeshe abagiye mu matora bari bazi yuko bagiye kwicara ku ntebe z'inama nshinga amateka, bari bazi yuko bagiye kurya imiceri n'inyama bimeze neza. Ndababwije ukuri, mwataye umwanya. Isahani iramenetse, umuceri urasesetse mu musenyi, inyama ziraguye mu bicupa. Izo ntebe ntimugiye kuzicarako, mubimenye. Nimwazicarako naho nta mezi menshi agiye kubaho muzicayiko. Ngaruke kuri Ntuzeye Evariste Ndayishimiye, nta tegeko na rimwe agiye kuzoshinga na rimwe rikaja mu ngiro. Nta na rimwe. Ndasubiyemwo, nta tegeko na rimwe agiye kuzoshinga rikaja mu ngiro. Ibintu uko mwari mubizi, ahubwo bigiye kuba nabi cyane gose gusumba. Ivyo bari bazungwa agiye guhindura intara n'ibindi, ivyo bintu bazobikora mugabo bigiye kumara imwanya urume rutamara, ntibizoja mu ngiro. Ndabibabwiye ntibizoja mu ngiro. Hanyuma reka mpere kuguhanurira uwitwa Ntuzeye. Uno munsi mfise ubuhanuzi bwinshi cyane gose. Reka mpere ku Ntuzeye, reka mpere ku bahanuzi n'abakozi b'Imana n'abantu basanzwe. Rwasa na Ntuzeye na Evariste Ndayishimiye ndabaza ko mu nyuma. Reka mpere ku bantu basanzwe n'abasirikari Imana yabantumyeko. Abantu basanzwe mwagiye mu matora mwayabujijwe. Harimwe abantu umviriza, harimwe abantu mwagiye mu matora kubera mutinya yuko bobica.
mwe muzoharigwa. Hariho abantu bateye ubwoba abandi, bagize uruhara runini kugira ngo aya matora abe. Ivyabo ntavyo nzi, ntavyo ndiko ndabona. Mugana agomba mpanurire bano bantu. Harimwo abantu mbona bagiye kwigwamwo cyane gose gusumba abandi. Abantu ndabasubiriyemwo abantu bamaze kubavuga, ugwaruka gwitwa imbonera kure. Hari ibintu mbona biri imbere, mbona bagiye kuzopfa ku bwishi, aba bantu bagiye kuzopfa ku bwishi ku rugero rumwe rutagira uko rungana. Umuvyeyi yazika afise umwana wiwe akiri muto yitwa ngo nimbonera kure, mubabwire ku bintu bigiye kuzoba mu minsi, bavyigirwe kure kubera bazopfa bahone. Imbonera kure ndacaye cyane abana b'abahungu bazopfa bahone. Ndabona ngo n'abapolisi batari bake nabo nyene uzovyisukamwe wese azopfa. Ndabona abasirikare bibereye pempeni ntacyo muzoba. Kabanze mpanurire abantu nzeye, abahanuzi na cyane abantu Imana yahaye indemanwa zo guhanura, bakaba bari mu mashengero mu gihugu cy'u Burundi. Batinye guhanura ngo nuko bagatinya guhanura ubuhanuzi ngo nuko ngo babuhanuye ngo bahava bahwera. Mu kirundi bacu mugane bati ureka ibiryoshe impanga ntikureka. Agomba nababwiye nti ndaza gukoresha amajambo ari muri Bibiliya mugane ariko ndasoma Bibiliya. Abantu bavuzwe muri Bibiliya mwumvirize mwabahanuzi mwe, abahanuzi mwese aho muri. Harimwe abantu bariko barahanura bakagenda gusoma Bibiliya yose basigura Bibiliya Imana yambwiye yuko bayisomye igihe kirekire cyane gose, mugabo ntacyo yafashije abantu, ntibayimenye kandi ntibayitahuye. Hanyuma aba bantu rero bari mu madini cyane mu mashengero, mu nyuma Imana yari yabahaye impano z'ubuhanuzi, mu nyuma ntibahanure. Ni iri jambo ryanditse muri Bibiliya rivuga riti umuntu yagiye hanze, mu nyuma afata itaranto ayihereza umwe, amuhereza 5, hanyuma uwundi amuhereza 3, uwundi menga amuhereza 1. Mu nyuma uwa 5 yarazidandaje ziba 10. Mu nyuma uwa 3 yarazidandaje nawe nyene zirunguka, shebuja sanga yararose 5. Hanyuma uwimwe yarayinyegeje. Shebujaje amubwira yuko yanka yuko shebuja yo mushwanira iki ngo ivyo wamaye ngibi. Imana yabwiye ati abo bantu banyegeje itaranto nabo nimwebwe rero mwabahanuzi. Imana yahaye guhanura, mu nyuma mugatinya yuko mwohwera kubera ngo mwahanuye, mu nyuma mugatinya ko mwohwera. Imana iraje kubibabaza kandi muzoronka inyishu mwisigura. Umuntu wari wese azikafise impano zo guhanura, mu nyuma yatinye guhanura ngo nuko bomwica uyo Imana ntiyihenda kandi Imana ntibesha. Irinzi gutuma guhanura iba ifise n'uburinzi bw'ingene zo kurinda. Nacyo gituma nta muntu umwe yaratezwa gutinya, kuko iyo uri umuhanuzi nta muntu mwahugira kubasha. Ntuvuga ivyo wigombeye, uvuga iyo uvuze ivyo wawe urapfa, wavuga ivyo Imana yagutumye ikagukingira. Urumva rero abo bantu nabo bagiye kubazwa mu gihe kitarambiranye. Ntuzeye mu gihe kitarambiranye agiye kubazwa ivyo bahawe, mu nyuma itaranto bahawe ko batazikoresheje. Aho ni kubahanuzi. Mu nyuma abantu nzeye abanyamadini nabahanuriye, abarongo ya madini cyangwa amashengero nabahanuriye ugwakera cyane gose. Ndavuga ndasubiramwo inshuro nyinshi, mugabo mwumvise umenga ndiko ndafinata. Nagoma ndabibutse ikintu kimwe. Nowa yarahanura imyaka 120 imyaka 120 rashika. Mu nyuma abantu baratinda baramenyera bati uwo ni bimwe vyiwe twarabimenyereye, mugabo nticyabugiye kumwuzure uje abantu bose wabahitanye. Kandi Nowa yarabahanuriye, nanje narahanuye igihe kirekire. Abantu benshi hariho nabumvise no audio wanje baca bazifuta cyangwa ntibazumviriza, bavuga ati uyo turamumenyereye. Sawa, nyumviriza ndababwire abakozi abigira ngo nabakozi b'Imana, namwe ibintu vyanditse muri Bibiliya nta numwe itavuga. N'ubuhanuzi bukwiye. Mwege Imana yambariye ati ndababwire mwege namwe
mbega mwanditse hehe? Mwanditse aha hantu n'uyu muntu yateye inzabibu, mu nyuma arungika abakozi abari bacunze uwo muzabibu, abakozi biwe barabica. Yarungitse abakozi ba mbere barabica, arungika abagira kabiri barabica. Mu nyuma aravuga ati noneho reka ndungike umuhungu wanje. Baravuga bati noneho Samuragwa araje, baramwica umuhungu wiwe. Mu nyuma Bibiliya iravuga iti mbega mwene umuzabibu nawe niyaza, mbega abo bantu bishe abakozi n'umuhungu wiwe azobagira gute? Nagomba ndababwire bantu mwe, abo bantu bavugwa bagiye bica abandi, sabandi nabigira abakozi b'Imana barongoye amadini n'amashengero. Abarongoye amadini n'abashengero nibo bishe intumwa, nibo bishe abahanuzi, nibo bishe umwana w'ikinege Yesu Kristo, umwana w'Imana. Nyuma rero baravuga bati mbega mwene umurima nawe niyaza, mbega bizogenda gute? Nimwiyumvire namwe ingene agiye kubagenza. Aho rero abantu bariko baravugwa ni mwebwe, nagisiguye neza. Abo bantu ba mbere baje bakicwa n'intumwa, abandi baje bakicwa n'abahanuzi. Umwana yatumwe n'umwana wiwe w'ikinege Yesu Kristo. None mwene umurima nawe niyaza, biraza kugenda gute? Aho namwe nimwihinyisho, nimwihinyisho. Abitwa ngo abakozi b'Imana aho nimwihinyisho, umwe wese yihinyisho. Ewe nababwiye nti no munsi nta soma Bibiliya mugana nza kubabwira ibikomeye. Bantu mwe mviza ndababwire, Mana yambwiye abantu mwe beshi mwasomye za Bibiliya, mwagize iki niki, muzi ngo inzamba ngo izovuga ngo nurumbetero ruzovugira kwijuru, namwe murahiriwe. Imana yambariye ndababwire, iyi ni inzamba yindwi iri kiravuga. Iri juru mwumva ariko riravuga ni igintare itoroga niri mwishamba. Je bintu nigeze kubibwira abantu ubwa mbere, baravuga ngo none wa mugabo yigize intare. Reka ndabibasigurire gatoyi. Bantu mwe, jewe bubaka iyo nzu ya ntare house, jewe nari naramaze gushika mu mahanga. Batarayubaka bavuze ngo iyo nzu ngizokwitirirwa ntare. Je narahamagaye umuntu umwe ndamubwira, ndamuhamagara ntimveza ndababwire ntibabase ndevure ubwenge bwabanani. None inzu bayitiriye ntare, ntiyaba bari bazi ico nzi. None ko bava ko barugwanye ko batayitiriye inkuru nziza cyangwa batayitiriye Rajabu, bayitiriye ntare. Ntewe ntiyaba bari bazi ivyo niko ndabona. Aho yari umuntu niko natera inkuru, ntiyaba bari bazi ivyo niko ndabona. Iyo nzu bakaramuka bayitiriye ntare, ntindabona nta wundi muntu mwazoyibamwo. Iyo nzu ndabona yuko nije nzoyibamwo ubuzima bwanje bwose, nihugeza ndinde mwera. Nyamuntu iyo nzu iyo bintu babimubwira, iyo nzu nuko bakwitarubakwa. Ndabibona iyo nzu nta muntu mwazoyibamwo, nzoyibamwo ubuzima bwanje bwose, nzorinde mwera. Ngono munsi baho meruka kuvuga, navuze nti bimenyekane hagati ya jewe bigira Imana nikora na Evariste Ndayishimiye, nti bimenyekane, nti tuze tumenye mbega ubusenga mukuri n'udasenga mukuri ninde. Nanje mwabantu mwe munyumviriza aho muri ku mpande zine z'isi n'abarundi mwese, bimenyekane. Ubu ngomba mutangure umwe wese araza kuronka inyishu, muraza kumenya muti mbega uwo muntu n'umuhanuzi canke se umuhanuzi. Eka mbere mwana agomba ndabongerere ko nintuze n'aba bantu. Aba bantu bose wumva ngo twaratoranijwe, ari wese kumva ngo twaratoranijwe, undi wese asimbira kwijwe ngo twaratoranijwe, undi wese gwasimbira kwijwe ngo twaratoranijwe. Sawa, baratoranijwe ni vyiza. Ngijya ntare house ngigiri hajya nivugira ndi mu mahanga, ntihagira ugenda yicare koko wumva. Niho muzobona yuko abahanuzi bariho canke atabariho, canke Imana ikivuga canke itakivuga. Nagira uhuba agende yicare ko n'umunsi numwe arabe katararapfuye. Niho abantu muzobona muti abahanuzi baracariho, canke abantu batumwe n'Imana baracariho.
nababwiye nti iri ni ryo ry'intare munuzeye iryo jambo intare narababwiye nti nzori basigurira igihe nzoba narashitse mu gihugu cy'u Burundi bonye ntajyo nabasigurira mugabo kandi abasigurire gatoyi intare n'umwami w'ibikoko ivugiye mwishamba ibiko ahayiri ikaroha ibikoko byose bihegereye bizi yuko bifise amagara make birahunga. Reka ngaruke rero kubuhanuzi nyabuhanuzi rero abo Imana yantumye ko nyakuntuma ko rero mu nyuma rero muraza kumva muti mbega umuntu numuhanuzi canke se umuhanuzi. Muraza kumva muti uyu muntu numuhanuzi canke se umuhanuzi. Abasende vudere mwagiye matora nababwiye ndabasubiriremwe ntbave mwibagiye ivyo nababwiye yuko abazi yuko mwari mwagiye mu matora hanyuma muzi ngumutsindira bushinga amateka iki niki mwari muzi ko mugiye kurya umuceri n'inyama ndababwije ukuri umuceri urasesetse kandi usesetse mu musenyi inyama zirasesetse kandi zisesetse mu bicupa yabi umuceri usesetse mu musenyi ntibarya yabi ntunze inyama zisesetse mu bicupa ntibarya mumenye yuko rero ntimugiye kwicara ku ntebe z'abashinga amateka ngo mugiye kurya Imana irarahiye ntibikunda nubwo muraramo ntibikunda. Reka rero ninjire mu buhanuzi neza na neza mwitonde mwumvirize neza mukuru gutura amatwi neza na neza mukuru gutura amatwi ibintu ntivyoroshe birakomeye. Reka mpere ku mushinga ntahe Rwasa ambabarire kandi oyemwe bashaho Bibiliya iravuga yuko ivyavugiwe mu mpete mu gihe c'imperuka bizovugirwa kwisunzu ry'inzu. Mwumvirize muti mbega muraza kumva buri muntu wari wese araza kumva inyishu araza kumenya yuko mbega n'umuhanuzi canke se umuhanuzi. Hanyuma ndaza kushira amabanga anyegeje ya Evariste Ndayishimiye hanyuma n'umugambwe wiwe muraza kumva yuko uwo muntu ari umuhanuzi canke atari umuhanuzi vyose muraza kwihinyishu. Hanyuma nababwiye muvuga abantu benshi Michael ari Dodomba mbega kavuga abandi we kativuga nanje rindira mu ndwi kurikira nanje nzobashira hagaragara amabanga yiwanje mu nyuma muzomenya yuko umuntu ari umuhanuzi canke atari umuhanuzi muzomenya ko yatumwe n'Imana canke atatumwe n'Imana. Nuko rero mugira amahoro kandi munkurikirane kandi umwe wese aza kurikirane buno buhanuzi ubuhanuzi muzobuhereze Rwasa yumvirize ubuhanuzi muzobuhereze ntuzeye Evariste Ndayishimiye mu nyuma abwumvirize asubira abwumvirize mu nyuma yagomba azokumva ati umuhanuzi ariko aravuga. Nuko reka mpere ku mushinga ntahe Rwasa nukuri yihangane ngomba ndabivuge uko biri atajamba rimwe rivuyemwo. Nuko kandi simfa kuvuga ibintu Imana itabintumye ntibikunda murana ko nari mazi igihe ndiko nababwiye nti sinzovuga Imana yari yambwiye mbanze ninumire mu nyuma ngo Imana irabe mbega aba bantu natumye abahanuzi banyumvira gute bumviriza gute mu nyuma urazwe n'abasezerano nkababwira nti ngiye kwinumira kandi narinumiye n'ivyukuri. Abantu benshi bari bagize umunsi wako baravuga mbaza ngo none ko wanumye wacicitse wagize ikiniki simvuga ataki Imana intumye ntibikunda. Hanyuma rero reka nje ku buhanuzi rero hanini yabwiga abantu babiri nibo ubwo buhanuzi bwega. Hanyuma mu nyuma ndaza gusozera rero n'ibihugu vy'amahanga vyose ibintu birakomeye ntivyoroshe cyane gose. Hanyuma rero reka mpere ku ntunze ku mushinga ntahe Rwasa neza na neza hari muri 2014 mu nyuma Imana impa ubuhanuzi bw'umushinga ntahe Agathon Rwasa ntawe narinzi ntitwari bwigere tubona n'umunsi n'umwe ntiyaranze muga mu nyuma noba narashoboye kuronka umuntu umwe mu baganira n'abamwegereye mu nyuma ndavuga yuko mfise ubutumwa ngomba guhereza Rwasa uwo muntu ashobora kuba nyumva no baracariho mu nyuma arambwira ati wombwira nkazobibwira abamwegereye bakamubwira ndamubwira nti oya ntijewe Imana impaye ubutumwa ubwo butumwa ndabuhereza mwenebwo nta wundi muntu intumye ku muntu ndabuhereza mwenebwo nta wundi muntu umwe ndabuhereza. Uwo muntu yaranyumviye mu nyuma arabishikiriza muri ba bantu begereye Rwasa bo bavugana mu nyuma nyamuntu mubegereye Rwasa arabwira Rwasa yuko harimo umuntu agiye kuzoza batazi. Ico gihe Rwasa yaravuze ati muramuzi yitwa nde iki niki ati oya uwo muntu ntawe tuzi ati gusa hazoza umuntu mutazi hama muze mu mwakire muze mwumvirize ivyo azobabwira. Nukuri Rwasa sinari ndamuzi nanje ubwanje ntiyaranze
mu nyuma mbere wanagomba baranka no kunyakira baranzibira baragira iki niki mugara agomba ndababwire yuko inzira z'Imana zirenga igihumbi. Mu nyuma wa muntu umwe naraciye ku bwa mbere ndamubwira nti barajya nkiye baranzibiye ni mugabo Imana yanyeretse inzira ngiye kuzocamwo kandi ndamubwira n'ingene ngiye kuzokwinjirayo mu rugo rwiwe kandi nzokwinjira batabizi. Mwumvirize ivy'Imana rero birakomeye rero ivy'Imana ntibisanzwe rero. Jiwe ico igihe ninjiye kwa Rwasa Imana yanyeretse yari yibarutse uwo munsi bariko barahekereza umwana wiwe yari yibarutse umwana wiwe agira kabiri wari umunsi bahekereza hari ku munsi wa Mungu hari ku itariki 16 hari mu kwezi k'umunani 2014. Jewe ninjiye mu rugo kwa Rwasa saa 8:14 batazi niyo nzananye iki niki mugabo ngiye nk'umuntu agiye mu rubanza kubera bumva ko bari bafise urubanza. Urumva munsi y'urubanza irembo riruguruye ntibaza kuryugara ninjiye irembo ryuguruye ntibigeze bamenya ingene ninjiye. Mugabo ngenda nk'ugiye mu rubanza kandi nagiye nikoreye. Mu nyumvirize kwa Rwasa ndashikayo ndashika barampa intebe ndicara kandi ndatekereza ndarindira urubanza ruraba amajambo aravugwa abatumire barataha jiwe sigara nicaye abandi bose bagiye. Mu nyuma rero ndasaba ijambo ndasaba icyo bita audience. Mu nyumvirize mw'abantu mwe mu nyuma jiwe audience barayimpa bampa iminota 15. Mwumvirize mw'abantu mwe bampa iminota 15. Chawimvira umuntu yagiye gusaba hanyuma jiwe bampa iminota 15 yuko ariyo tuza kuvugana nawe. Mu nyuma ndabankira ndababwira nti n'imiburiburi mu nyongere iminota 10 ibe 25. Barambwira bati nturenze ko n'umunota n'umwe. Sawa ndavyemeye. Ambwira ati okay karibu rero ndakwakire rero. Aho twari twicaye ati jya kwijambo. Ndamubwira nti nyakubahwa mfise amajambo ndakubwira giye tuganira jewe nawe turi babiri. Sinobabesha Rwasa ngo yaragwanya hajye ugwana utarabona. Rwasa uguye rurabira ubwo baburamutekera. Urumva n'umuntu abonye ubwa mbere ntawazi Rwasa yaracungerewe ku rugero rumwe tegera uko rungana. Mu nyuma je ndamubwiye yuko jiwe tuganira jiwe nawe turi babiri ati Rwasa ku mutima je nabibona n'ibyo yari kariyumvira ati noneho ubwanje burashitse je Rwasa ubwanje burarangiye. Uravyumva Rwasa bura mahema abura maragamo. Basi arambwira ati basi ingo ndakwakirire mu nzu nti oya jewe ngo no wifuza iki jewe uza kwicaraho je nanje ndakweretse. Sinobabesha Rwasa yarabuze amahoro uguye rurabira rurajojota ruratinda rurarangira. Mu nyuma arihebura aravuga ati ndapfuye nta bindi. Yinjira mu cyumba ciwe yaryama ahamagara umugore nimba yaramuseze nimba yaragize iki niki. Umugore aramuremesha aramubwira ati none ginda niya kwica none bajya abantu bose bagucungereye bose none araza kubajyana none je basigenda ndaguhaye uruhushya. Mu nyuma aremera aravuga ati yego basi ndemeye ho gitugende nyereka aho ugomba ko twicara. Rwasa mu muherezi no odi ayumviriza namweretse ahantu tugenda turicara. Ndamubwira nti bashirira intebe zibiri harya bashiraho intebe yiwe ni yiwanje turicara. Jewe iyo minota 25 ndayubahiriza nko kubayimpaye. Ndamugira ku muriri mugabo ncunganye nawe mbega ntahavagwa kubera ubwoba niyagwa ndamusamire hagufiya. Ijisho ntijyapfa kuri we jewe ntijyapfa kuri we. Kuko yari yagize ubwoba ku rugero mwotegera uko rungana. Hanyuma jiwe ndamugira ku muriri ndamubwira ivy'igihugu cyose. Mwumvise hari mu kumunani tariki 16 hari ku mugoroba wo kuwa Mungu. Hanyuma ndamugira ku muriri ndamubwira ahantu abasendefudede bafise inguvu. Ndamubwira ahantu abantu biwe baba FNL ahantu bafise inguvu. Ndamubwira ahantu abaforode bafise inguvu. Ndamubwira ahantu abaporona bafise inguvu.
emwe intara n'umutumba n'agacimbiri ni komine bore hantu hose ndahamubwira. Mutama Rwasa aratangara arambaza ati none ibintu kugira ngo bitore ibintu kugira bitore wabitoye gute wakoresheje uburyo bungana gute. Ndamubwira nti umuntu icyo agomba aracigura. Ngiye nkoresha iminota 25 nyuma ndamusezerana nari ncagaguye yumva ibintu ko ndamubwira birakomeye cyane gose. Arambwira ati burya nije ntanga audience nta wundi muntu umwe shobora kwakira mu gihe we tuba tukiye ko turaganira. Nimba hari ivyo ufise ubona ushobora kumbwira utari bwambwire bimbwire mu nyuma hanyuma je nije ndaguhaye mwanya. Bari bampaye iminota 25 Rwasa twashoboye kuvugana amasaha 2 twatanguye saa 10 twahagije saa 12 zo mwijoro. Mu nyuma ndamubwira programa y'u Burundi bwose ingene ibintu bigiye kuzogenda. Ndamubwira ivyiwe bimwerekeye. Ndamubwira nti wewe muri aya matora ya 2015 nti wewe uzuba ukomeye uzobugize iki mugabo ndabona amatora hageze yuko amatora aba uzucu yavamwo kandi niko vyagenze. Hageze ko amatora abasigaye iminsi 3 Rwasa yaciyava mu matora mugabo kandi nubwo bizogenda uko uzoronka amajwi menshi. Ni mu nyuma abaseni David mu nyuma nawe uzogaruka kandi wongera uje mu butegetsi. Ni kandi abaseni David ico gihe bazoba bagukunda cyane gose bazona guhendagiza mu nyuma bakwiyegereze baguhe n'ubutegetsi bunini ya cyane gose ntiwanagomba n'amafaranga bazoyaguha. Ico gihe bazoba bagukeneye ni kwera bazoba bagukeneye. Ni mugabo ngoma ndakubwira ikintu kimwe ntibazoguha intebe iyo ntebe uzoyicarako aho amatora ntiyari bwabe ya 2015 amatora ayo matora iyo ntebe uzoyicarako ni mugabo iyo ntebe uyicaye ko bazoba bagiye kuroga ubutware n'ubutegetsi bwose ububasha n'ubutegetsi bwose n'inguvu zawe zose bazoba bazitwaye. Ivyo bintu Rwasa ndabimwibwira jewe nyene ndamubwira ibintu bikomeye bigiye kuzokurikirana mu gihugu cy'u Burundi. Ndamubwira yuko abantu biwe amaze kujya kubwo butegetsi bazobica bazobafunga bakabatoteza bakagira ikiniki kandi atabubasha azobafise bwo kugira ngo abatabare. Ivyo mu gihugu cy'u Burundi vyarabaye. Iyo ntebe namubwiye yarayicayeko yabaye icegera cy'umukuru w'inama nshinga amateka icegera cyambere cy'umukuru w'inama nshinga amateka muri 2015. Ivyo bintu vyarabaye kandi namubwiye kazova mu matora mu nyuma ya matora yarayavuye mwaki asigaye iminsi 3. Narabandanije ndamubwira nti umviriza ndakubwire nakubwiye yuko bagutwaye inguvu nti mu nyuma amatora yose azohoraba uzohora yatsinda kandi mu nyuma bazohora bacakwiba kandi nta bushobozi uzofise ntibizokunda kuzovuga. Nagomba ndababwire mwe munkurikirana amatora ya 2020 niwe yatsinze kandi baramwivye cy'amaso ikibona imbona nkubone kandi ntivyakunze kavuga yarinumiye. Rwasa harageze igihe ndamubwira ibintu biramuvanga kabisa biramuyobera. Ndabona ko Rwasa yatakaje ubwenge. Muriko murankurikirana ndasubiyemo naravuze ibintu ndabona ko Rwasa byamuvanze byamuyobeye yatakaje ubwenge. Nongera ndasaba ndamubwira ijambo ndamubwira ni Mutama ndabona yuko ibintu ndiko ndakubwira ntavyo uri kurumva kandi vyakurushije ubwenge vyakurushije inguvu. Nibi ndiko ndakubwira ubunyene ntuzosubira no kuvyibuka. Nti mugabo nagomba ndakubwira ubuhanuzi bw'iwawe rero. Ni Imana yakunyeretse wewe. Ntuzigere uja ku butegetsi n'umunsi numwe biciye mu matora. Ubona ubuhanuzi ndakubwiye. Ni nubwo mbona ibintu vyakuvanze ngomba ndaguha ikibutso kimwe gusa uzokwibukirako. Ibi bintu niko ndakubwira uzovyibagira. Mu nyuma jewe nanje ndiho ndakubwira bino bintu ntuzosubira kumbona. Ikiringi icyo aricyo cyose uzomara utari kurambona gutwara kwiwawe bizoba bigoye.
mu nyuma wewe finale yawe bazogutwara umugambwe. Ntibagutwaye umugambwe rero wewe igihe kizoba kigeze, mwico gihe uzokwicara utekereza, kubera nta rindi jambo uzobusigaranye ryo kuvuga. Mu nyuma uzosubira kumva ijwi ry'iwanje, nico kimenyetso ndaguhaye. Ijwi ry'iwanje ni waryumva, ntigihe nakubwiye kizoba kigeze. Nubu Rwasa nagomba asubire ndamuhanurira kugira ngo izina ryiwe ndarirengane ntiseswe kurigaruka ko mu nyuma. Ndabona kudeta yihutirwa mu gihugu cy'u Burundi kubera ubuhanuzi abantu bagize iminsi bariko baravuga bashiramwe amazina yiwe, kubera ubu nanjye nongeye gusubira kuvuga ubuhanuzi bwiwe nkabugarukana. Nacyo gituma mvuze ubuhanuzi bwiwe nkabugarukana. Yibuke yuko uko vyagenze muri 2015 mu nyuma akagenda kuryama n'abantu biwe kudeta ntayishimire. Nubu ndamuhanurire kudeta igiye kuba iri imbere muri kano kanya ndiko ndabona, ikaba akayumva aza yigigwe kure aryame nimwe basha yiyugarane, ntibazohave bamuta mu rudubi mu nyuma bahave bavuga ngo canga Rwasa ngo wicare kuri ino ntebe. Nubu ndamusubiriremwo iyo ntebe mwumva ndiko ndavuga, agahuba akayicarako iryo joro nyina zorarapfuye. Cyo bituma navuze nti ubuhanuzi muze kubumuhereza. Abahanuzi benshi bagize iminsi bavuga izina ryiwe, ntahube yicare kuri iyo ntebe azorarapfuye. Aho ubuhanuzi nasubira inyuma yiyumvire ivyo namubwiye. Ubuhanuzi no mumuhereza nitwa Bigirimana nikora, naramubwiye izina ry'iwanje kandi yari bwigira so kumenya niyondi nisabwigira ndamuvuga n'umunsi numwe. Nasubira inyuma aya majambo namubwiye yumve ko ntayamubwiye. Hama namubwiye ntibikunda umunsi nzoba ntarashira mu gihugu cy'u Burundi Rwasa ntashobora gutwara, ntibikunda. Ivyo avyumve azogombe ahiganwe muri politika agira iki niki. Umunsi nzoba ntarashika mu gihugu cy'u Burundi narabimwibwiriye nanje ndamubwira nti umunsi nzoba utambona ivyo gutwara uzogomba bikure no mu mutwe. Ubwo n'ubuhanuzi bwa Rwasa ndarangije. Ndabandanya ngomba nje rero ku buhanuzi bukomeye, ubuhanuzi bukomeye bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Jewe igihe ndahira ku itariki imwe y'ukwezi kwa mbere 2024, abantu benshi mwaravuze amajambo ndiyumviririza nditwengera. Muravuga muti none ko yarahiye, none ko mbona yabandanije atwara. Nagoma ndababwire yuko na Dawidi yarasizwe amavuta mu nyuma Sauli yabandanije atwara kandi ibihe bitari bito. Uko Dawidi mbere wanagomba bamusiza amavuta yacisubira kwiragirira intama mbere mwanagomba, kandi imyaka n'imyaka iraramba. Mugabo mwibuke yuko naravuze nti guhera muri kano kanya ndahiye nti Evariste nta jambo na rimwe, nta ngingo nimwe azosubira gushinga ikaja mu ngiro. Kuva ndahiye niho muza kubona muti umuntu n'umuhanuzi cyangwa umuhanuzi. Naravuze ati ndasubiyemo kuva ndahiye, naravuze nti guhera muri kano kanya ndahiye nta ngingo nimwe Evariste azoshinga ikaja mu ngiro. Ni mundahuruze muvuge muti ingingi nini yarayishinze mu nyumira ajya mu ngiro. Yamavuga ibintu byose ukamenga nibwe kirasura mu muyaga. Muraza kundahuruza muvuge muti ingingi nini yarayishinze mu nyumira ajya mu ngiro yo kwande yahe. Abafunga nabo yirukana abo birajya mu ngiro. Muga ingingo ziteza imbere leta nta ngingo nimwe ari gerashinga nta nimwe ikaja mu ngiro nta nimwe.
isukari yavuze ngo arayikoroye ngo igiye ku 600 ahubwo yarayiduga incuro zibiri iyo ngingo yonyine gusa nizera ko yafashe kandi abahe ni kigira kabiri yaravuze ati ibidandazwa guhera no munsi bikoroke ahubwo yarabidugije incuro zitatu aho ngombye kugira muze murabona yuko abantu ubuhanuzi ntuzave bwaza ngo ni ibintu binini kugira ngo mubone ibintu binini hari gihe mwumva ngo imana mukibaza ngo muzobona imana ikiratembera ikiragenda n'amaguru oya ituma twega abahanuzi nta bindi satani uzobona abantu babi bakubwira ibintu bikujana mu manga abahanuzi uzobona abantu b'imana uzobona abantu bakubwira ibintu bikujana mu rukiza nta bindi satani n'abantu imana n'abantu ntuzove muronda ibindi bintu ngo twagiye ngo tuzohura n'imana ya hehe ababwiye n'inzamba yindwi rikiravuga abazi vya Bibiliya muraza kumenya ivyari byo tuzava mwaza ngo izindi nzumbete zizovugira mu birere zikavuga muhama mukaduga mwijuru datwaje bamwe numva ngo mwarubatse yamaze mwijuru sinzi aho mwayubakiye hariho ho bo ekane nibadaniriza ubuhanuzi ngo barenje kuri uwo mugabo Evariste Ndayishimiye jiwe ndahiye nkavuga nti nubwo azoba Vatikano ntizonsinda nubwo azoba Amerika ntizonsinda nubwo izoba ubumwe bwa Burayi ntibuzonsinda nubwo izoba ONU ntizonsinda nubwo buri muntu wari we wese ntazonsinda ntivyo kunda nubo ndasubiyemwo ntivyo kunda ntibonsinda hakuna abantu basenga amashetani basenga imizimu basenga ikiniki twege dusenga imana turasenga ijoro n'umutaga turirira imana tutakambira imana mu nyuma twotsindwa n'abadayimoni ntivyo kunda ntirikabe kandi nagomba ndababwire mwese abantu mweko muranyumva nta muntu numwe narabasubiriyemwe nabivuze nasubiyemwo nta muntu numwe yaremwe ari munsi y'ijuru munsi y'izuba yotugira kubasha ntivyo kunda je nivyo kunda muze muziruzigwa muze mubikure no mu mutwe muze mubikure no mu mutwe anabikora muze mukora murondera umuriro ubaturiya cyane muko muri kwegera muri kijya muri gihonomo reka rero tuje kuri Evariste Ndayishimiye Evariste Ndayishimiye nagomba ndaguhanurira wahanuriwe kera ntiwumva urabwirwa ubuhanuzi wica amatwi urabwirwa n'abapfumu n'abarozi wica amatwi urabwirwa na buri muntu wari we wese wica amatwi urabwirwa n'uwari we wese wica amatwi sawa navuze iyi n'inzamba yindwi hanyuma Bibiliya iravuga ati icyo utagomba ko abandi icyo utagomba ko nawe bakugirira nawe ntukakigirira abandi ubu rero tugomba navuze nti isahani z'imikeri zigomba zimeneke isahani z'inyama zigomba zimeneke nta bindi kuko navuze nti hagati ya wewe na jewe bimenyekane mbega ukorera imana ninde ukorera satani ninde abo barundi nabo bakurikira ivyo batazi umviriza nagomba ndababwire mwa barundi mwe mundwi hezamerwa kubabwira nababwiye nti abasendevudede ndababona nk'abantu muri mu modoka itwawe n'umushoferi atazi yaja nti mwico gihe nimushika kubera ntimamuzi yo muja namwe uno munsi nagomba ndababwira ijambo imana yongeye gusubira kubanyereka abantu mwese b'abarundi na cyane muri sendevudede nababonye muri mu bwato ubwo bwato bwari bugiye kuruhama ikinyarwanda murambabarira kamvuga ikirundi ubwo bwato nabona bugiye gutwa bwari bugiye kumigwa n'amazi ivyo biragiye kuba bako mu bibe murabimenya neza mu vyitegurira numva muri rusange bwari bugiye gusoma nturi urumva mwari mu bwato bunini ya cyane gose nabona ubwo bwato bugiye gusoma nturi aho rero mwitegure ivyo biragiye kuba bako rero abagize imisi babahanurira ngo nta bazopfa nta bazogira iki niki mumbabarire nababwiye nti ntuzeye Nowa yarahanuye imyaka 120 baratinda baravuga ati twaramumenyereye nanje ndazi ko abavuga ko mwamenyereye mutari bake nta ngorane mugana navuze nti ushaka gutsindwa n'abadayimoni ntibikunda nubwo mworaramo karero ibintu tubishira ahagaragara urumva imana yaduhaye kumenya amabanga anyegeje ikibabaje rero amabanga yanyu yose imana irayatugaragariza yose kayashira hagaragara mugabo je uwo babaza ingene niriwe n'ingene naraye ntavyo mwomenya n'uwo raramwe ntavyo mwotora
umva mwumviriza aho vyugariye rero ivyanyu vyose biba biri imbere yanje mugabo jiwe niwo babaza ingene niriwe n'ingene naraye ntavyo mwomenya aho rero no cyugariye rero reka rero mwabarundi ndazi ko mutumva ndazi nubwo ndiko ndabivuga ntimwumva mugabo reka jewe igikorwa canje je ndagikore nkuko Imana yakimbariye hanyuma uwumva arumva utumva nawe nakazi kiwe nta ngorane reka rero ngaruke kuri iyo CNDD-FDD rero muti mwararugwanye hajya ugwana utarabona ahari abarugwanye kubasumba jewe ndiko ndavuga buno buhanuzi nta ntambara nimwe Imana itarancishamwo nta ntambara nimwe ndabasubiriyemwo nta ntambara nimwe itarancishamwo nta ntambara ntabonye intambara y'amacumu n'imihoro n'imipanga n'ibimito n'imyami ivyo narabibayimwo nabiciyemwo kandi yabindenganyamwo intambara y'amasasu n'amabombe n'ibwoko bw'ingoho n'iki zose ivyo byose byarambaye ko Imana irabincishamwo irabindenganyako intambara y'abarozi y'abapfumu n'iki byose by'Imana irabinshishije ko irabindenganyako nta ntambara nimwe taracamwo inzuzi zuzuye ibiyaga byuzuye birimwe imiyaga iki niki mugani wa Nkeshimana nta ntara ntaragenda mbere ndeke n'intara nta n'igihugu ntarakandagiramo kandi aho hose nari mu vy'Imana y'ikirantuma gusa kandi aho hose nta namwe nigeze noroherwa nta namwe hari horoshe kandi hose nkaguma ariko ndavuga nti nuntume nta ngorane ndagenda nababwiye ko nzugaruka nanjye nkivuga mwahava mwimvira muti kumbura uyu muntu yari yasaze canke ntiyari afise ivyarya nzogaruka nivuge nanje aho hose niko ndababwira mbega mwumva umuntu n'uw'Imana canke si uw'Imana umwe wese muraza gukora ico bita comparaison urumva mushire ku munzane hama umugereranye mwumve mbega umuntu n'umuhanuzi canke si umuhanuzi nababwiye abamwe barabama ngo dukwiriye twaratoraniye twaragize kiniki sawa ni hagira urenga ukagende yicare kuri irya ntebe ko wumva yo muri ntare murabe no muza kubona muti bwabo ndi avyo baribeshera murabe ko hari urara atarapfuye hingere yo ngaruke ko Evariste Ndayishimiye niwe ababaje cyane gose uyu Evariste Ndayishimiye nawe ubwiwe yarahanuriwe yakakumva agomba ndamutangariza ndamubwire yuko nawe arya harura iyi kudeta navuze agiye kwigirirwa n'abantu bari kumwe babagenzi biwe kandi azopfurupfurubi kandi ntazohambwa hava muvuga muti azoreka guhambwa kubera iki navuze nti icyo utagomba ko bakugirira nawe ntukagirira abandi uyu Evariste yubakiye ku ntuze yubakiye ku bapfumu n'abarozi yubakiye ku bintazi ni navyo atwarirako hava muvuga muti ivyo bintazi ni ivyahe bihera kuri ntuze kuri Petero Nkurunziza perezida mugenzi we murabona yuko Evariste harabaye amatora ayo matora Evariste ntiyayatsinze barayivye abasendefudede barayivye mu nyuma murabona yuko naye natangajije ndavuga yuko uza kwiba ayo matora acahwera ndavuga nabazo kwiba ayo matora uwariwe ndavuga yuko atandweza guhera uwo muntu aza guhwera kandi vyagenze uko nyene Nkurunziza yaciyahwera kandi mubona navuze yari Evariste nyene na ntuze na Nkurunziza na Prime niyo ngabo ari abantu batatu ndavuga ni muri abo bantu umwe uza guhuba agatanga itego ryo kwiba amatora acahwera rero murazi yuko Evariste yaciye ajya kurahira Nkurunziza atarahambwa kandi abantu babashinga ntahe bari bamubujije baramubwira yuko atawurahirira ku muvyimba mu nyuma n'abapfumo n'abarozi bari bamubujije yuko atawurahirira ku muvyimba mu nyuma Evariste Ndayishimiye ikintu yaciye akora abarundi kumbure mutabizi yaciye azana abapfumo batatu azanye abo bapfumu batatu hariho ibintu bahamuye kuri Nkurunziza hanyuma nagomba ndababwire bantu mwe icabona n'Imana
sinomubeshera kubera nanje no bibazwa no bihanirwa kandi surahanwa nawe cyangwa surahanwa n'abana b'abantu Imana yo binziza mu nyuma nagomba ndababwire abarundi mwese mubimenye haji Gitega Nkurunziza so wahambweyo aho muzi ko wahambwe Nkurunziza nta uriyo nimba hari umuntu murazi ko arabicanyi bashaka ko barisha ubundi mugabo bakamushiramwo kugira isanduku iremere babone ko irimwe umuntu kandi kimenyamenya nta muryango wiwe nta muntu numwe w'umuryango wa Nkurunziza yoba yarabonye ikiziga ca Nkurunziza yuko ari Nkurunziza bahambyeyo navuze nimba harimo umuntu canke ashobora kuba harimo igiti canke umuntu byose arabishoboye canke uwundi mugabo bishe mugabo si Nkurunziza hajya bahambye ahambweyo Nkurunziza Perezida Nkurunziza umuntu azi ahambwe ni Evariste Ndayishimiye bafadikanije n'uwundi mugabo ntarenza kuvuga izina bafadikanije n'abapfumu batatu nibo baza aho bamuhambye kandi Evariste Ndayishimiye kuba mazi imyaka 5 ari ku butegetsi ni kubera ububasha n'ubushobozi umva ububasha n'ubushobozi akura kuri ntuzeye kuri Petero Nkurunziza umuzimu wa Nkurunziza nahandi Evariste Ndayishimiye ubwiwe ntiyari kurenza amezi 3 ariko aratwara igihugu cy'u Burundi yari kwa yapfuye agomba renda mumenyeshe rero umwanya w'umuzimu wa Nkurunziza ivyo byariko biramufasha birarangiye hanyuma ivyo yakoreye mugenzi we vyo kumwica yamuhaye igihugu mu nyuma mu kumushimira akamushimira kumuhamba urupfu rw'agashinyaguro muri rusangi ntahambwe n'umuryango wiwe ugo rupfu nigo nawe agiye guhwera bazomwica kandi nawe ntazohambwa ivyo mugiye kuzobibona Evariste bazomwica kandi nawe ntazohambwa Imana izoyimusubirije mu ndumane ivyo yagiriye mugenzi we ntasubiyemwe Nkurunziza ntiyahambwe niwazi aho yamuhanze we n'abapfumu n'abarozi ababwiye yuko Nkurunziza nabe ntuze Evariste yubakiye ku bapfumu n'abarozi mu nyuma yaho kubera ubuhanuzi bwagumye buko buravugwa hariho abapfumu batatu yagiye kuraguza ku wa mbere agenda kuraguza kugira kabiri agenda kuraguza kugira gatatu bamubwira yuko wewe agomba kuguma ku butegetsi bo bamubwira bati wewe igihiringo cy'ubutegetsi bwiwawe nurabe witunganye kirarangiye mu nyuma arababwira ati ntacyo mwofasha baravuga bati ntacyo tubona twohindura mu nyuma yarabishe abapfumu batatu b'abarundi kubera bamubwira babonye ntacyo baza guhindura baramubwiza ukuri mu nyuma yatanze itegeko barabica barabishe batatu kandi ivyo vyabaye igihe jewe ndahiye inyuma yo kurahira igihe je ndahiye barabonye yuko ibintu bikomeye niho ivyo vyaba Komanda babwira ibintu abarundi mutari muzi vyateye ubwoba abagenerale muri rirya joro nyene hari ku munsi mukuru wa bonane mwijoro sasta y'ijoro abagenerale bose baci bagira inama baragira inama burinda buca baraye badasinziriye bamaze amezi 2-5 mwarara mu nzu bose barara badasinziriye ntiborohewe nabo nyene kayigweza neza saha ntiborohewe mundwi imwe gusa jewe ndahiye baciye bazana umupfumu wa karuhariwe avuye mu gihugu ca Tanzania imwanza aza muri presidence basize imiliyoni 150 z'amarundi ku meza bati dutabara no muntu bamwumvisha amajwi yiwanje
mu nyuma yabishuye nk'ivyo babapfumu batatu bicwa babwira Evariste. Arababwira ati aya mafaranga yanyu sishobora kuyarya kubera ndabona ntacyo nshobora kubafasha. Ati uyu muntu n'umuntu w'Imana, nimwumvirize ivyo karababwira. Ati mubishima yuko ivyo ndavuga rukuri, nta n'ifanta yanyu ngomba, nta n'itike yanyu ngomba, bayi tuzosubira. Arabasezera aragenda, nta n'icumi na rimwe muri ayo mafaranga atoyemo. Imiliyoni 150 ziri ku meza ngaho imbere yiwe. Arasubira inyuma aragenda. Aho ngomvye kubereka yuko ivyo mukora vyose biba biri imbere yanje, vyose bariko ndabibona. Mu nyuma ntibashizwe Reveriyano haciye amezi abiri yaciye agenda muri Nigeria kucisha muri Nigeria ajanywe na jewe. Mu nyuma muri Nigeria baramubwiye nkuko nyene, baramubwira bati uyu muntu n'umuntu w'Imana ntacyo dushaka kumukorako. Umva rero nta kintu na kimwe kiriko kiraba kwa kizoba kwa CNDD-FDD batazi. Barabibwiwe n'abahanuzi, barabibwiwe n'abapfumu batandukanye bava mu mahanga yose. Muri no minsi ya nyuma Perezida Evariste Ndayishimiye aheruka kujya kuraguza muri Kongo, kandi naho nyene ntacavuyemo. Amajambo yavuze yuko wewe mu gutwara igihugu ari ivyo bamukwegeyemwo, wewe yakegenda kwirimira intuze ibijumbu n'imiceri n'iki ngo abari umugwiza atunga akomeye. Arababesha cyane gose. Evariste Ndayishimiye arakunda ubutegetsi kandi ntiyiteze no kurekura n'ubutegetsi, bazomutsinda ku butegetsi kandi yareka aritegura kugira ngo abe umwami. Ubu bwami ndiko ndavuga nawe arabuzi, Nkurunziza yarabubwiwe, Evariste arabuzi yarabubwiwe, yareka aritegura kugira ngo abe umwami. Mugabo murazi narababwiye yuko buri muntu wari wese azokwihenda ngo agiye kuba umwami atari Imana yatoranije, igihano ciwe n'urupfu, azocapfa. Nacho gituma naburiye Rwasa bava bamuhenda ngo kubera yumvise yuko bariko baramuvuga ngo agende ngo ahube yicaye kuri iyo ntebe, azora arapfuye mw'iryo joro nyene. Ubu n'ubuhanuzi budasanzwe niko ndababwira, mwumve ndiko ndababwira ibintu vy'igihugu cy'u Burundi, mwumvirize ngene ibintu bidasanzwe. Okay, reka rero njabuke gatoyi aho rero nagomba ndababwire yuko CNDD-FDD ikiringo yatwaye cararangiye nta bindi. Kandi CNDD-FDD mubimenye neza izofutangana ubudagisubira kwibukwa burundu bazohora bayibukira kubibi yakoze gusa. Aho iyo ni CNDD-FDD. Ku bantu basenga bumva ubuhanuzi bakabwumva bakabutahura, kuko si bose bahawe kumva no gutahura, nkuko Yesu Kristo yarababwiye ati bamubajije acharababwira ati sivyanyu kumenya. Ndagomba ndababwire aha kuri ino si bose baremewe kumva ubuhanuzi, kandi si bose baremewe kubimenya. Apana, ijambo ry'Imana riravuga ngo hari abaremewe kubona ubugingo budashira n'abaremewe kurimbuka. Aho rero mu vyumve hari abagiye kurimbuka n'abandi bagiye kuzoronka ubugingo budahera. Njiwe ndavuga ubuhanuzi ni nka wa mupfumu yari karagurira inuze ati ndaguriye uwo hasi no ku rusenge. Jiwe ndagurira bose, ndiko ndabanurira bose, baba abumva baba batumva, mwese ndiko ndabahanurira, mwese mumenye ibigiye kuba bako. Mwese abantu bahanurirwa bakumva, mwumvirize mbega ibintu bigiye kuba gute. Bantu mwe abarundi mumenye yuko kubwo buhanuzi buko baravuga ku gihugu cy'u Burundi ni ibintu bikomeye cyane gose, n'ibintu bikomeye cyane gose. Ibi bintu n'abantu mwe n'abazungu bariko barahanura ivy'i Burundi, n'abahehi bose bariko barabona ivy'i Burundi. N'abantu mwe je naragenze ibihugu bitari bike, isi nayigendagenza hafi ndayimara. Bantu nagomba ndababwire ico gihugu Uburundi n'u Rwanda na Kongo, ivyo bihugu ni bihugu birisangije vyo nyine kwisi nzima. Intuze umuyaga uri ngaho muri ico gihugu cy'u Burundi n'u Rwanda na Kongo nta handi biri kwisi nzima, nta handi biri, nta handi hantu hari urushana n'iki kwisi nzima, nta handi biri. Abandi bafise inuzeye imbeho n'izuba rimwe riturirana. Ivyo byuko abantu tuwisha imvura nyene, abantu imvura ikagwa igacika ikagira iki niki, nubwo uje ngaho mu Buganda imvura iragwa nticika, haguma ari mu rushana. Mugabo aho mu Burundi, u Rwanda na Kongo imvura iragwa igacika, akaza urushana kaza iki. Nta handi hantu ivyo bintu biri rero.
mugabo kandi no mu Rwanda kandi ntiyashikira Burundi. Mu Rwanda hari inzuzi zaho unyoye amazi yaho wocu urapfuye, mugabo mu Burundi uruzi ko ari rwose nubwo gwari urushanga uri inywero kiberaho nta ngorane. Aho rero mwumva abantu bose baguma ariko baravuga Burundi, nagomba menyeshe abantu bitwa ngo nibihangange, bigira ngo nibihangange bantu mwe muragwana ntugwana n'Imana ntibikunda. Imana ni Imana nyene irategeka bikaba ikavuga bikaba, nta wundi ni nkuko Imana iguhamagaye ntuva ngo ya nanzi nguri general nde Imana iguhamagaye uwo munsi nyene urarugiye, nta bindi ntwihingitanya ngo ABCD no. Imana ni Imana nyene umvira tegeka bikaba ikavuga bikaba. Njiwe nta kintu babwira nimwumva ubuhanuzi, mwumva ivy'Imana ikiravuga, nta bindi ataraho murapfa muhone, ntavyo mva muraza kugwana n'Imana ntibikunda. Nagomba ndababwira ivy'Imana yantumye, uza kuyenda ngo arazibira ubwo bwami wese arajana n'umuyaga, ndababwiza ukuri ntavyo gwenda nabirimwo. Cyangwa uzava ngo aragomba kubwitira atari we arapfa uwo ari we wese. Mukimenye ico mukimenye, kandi ivyahanuwe n'abahanuzi ivyo kwimvira ngo muraza kwigwanya muciye mu bapfumu muciye mu barozi mugize kiniki ngo murabigwanya ntibiza kubaho ntibikunda. Kandi igihe cyageze nababwiye ni nzamba yindwi muzova mwiranza n'izindi nzamba muzova mwimvira ngo zizoza kuvuga mukumva ngo ziko ziravuga, namwe murahiriwe ni nzamba yindwi. Hava mwimvira bahagiye muzova mwiranza n'umuntu nyene ngo nibigira Imana nikora ariko aravuga kumwe mu bimenyere, namwe murahiriwe. Hewe jewe uwari we wese aza kwitega ivyo ubwo bwami burinjira umva haduga hamanuka burinjira kandi ntabuza kubuzibira. Ce nagomba ndabacira gaci umuhigwe n'uzobwakira neza, umuhigwe n'uzobwitegurira, uwe niwe muhigwa, abandi ngugiye kugwana nabwo. Ewe jewe mwaragwanye murabona nuko urumva rero uwumva ko akunda ubuzima bwiwe wese ibigiye kuba mu minsi aza kinjure yirabire hirya. Uzova ngo agiye kugwana nawe arazogwana. Reka renda babwire gatoyi, ico gihugu cy'u Burundi numugisha ku bihugu vyinshi. Imana agiye kunyereka ntambara ya Kongo igiye guhagarara kandi ntiza guhagarara ntarashika mu gihugu cy'u Burundi. Kongo igiye kuronka amahoro kandi ayo mahoro ntaza kuboneka ntarashika mu gihugu cy'u Burundi. Ntambara zose ziri mu bihugu vya Sudani zose zigiye guhagarara kandi ntiza guhagarara ntarashika mu gihugu cy'u Burundi. Mugabo ndenze nshika mu gihugu cy'u Burundi, intambara z'ibihugu za Burayi nazo intambara ziraza gukomera kandi nazo nyene narababwirya ntambara y'Uburusiya na Ukraine ntiza guhagarara ntayihagaritse kandi ntiza guhagarara ntashika mu gihugu cy'u Burundi ntibikunda. Ivyo ndabibabwiye ndabivuza bitaraba vyinshi muzobibona, kuko ibintu vyose ndabivuga bitaraba kandi ndizeye ko bigiye kuzoba kandi muzobibona. Hanyuma ibihugu bitari bike mpereye muri Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Rwanda, Tanzania, Uganda, Sudani zose nuzeye, za Ethiopia, za Somalia, za Kenya, ivyo bihugu vyose bigiye kuzoronka umugisha, n'ibihugu by'Abarabu mbere mwana agomba, n'ibihugu by'Ubushinwa bigiye kuzoronka umugisha wanduruka i Burundi. Abarundi mutambe mutarike buri kintu cyacu, n'abarimyi buri muntu wari icyo cyose azorima, icyo ari cyo cyose cy'i Burundi kizoja ku isoko mpuzamakungu kandi kizozana amafaranga y'agaciro, kandi mugiye gutunga kugeza ku rugero ntushaka kuronka ingene ndabibasigurira. Umuntu uwari we wese afise impano, abiza amashuri mu nyuma ntimuronka akazi, umwe wese afise impano ziwe, umwe wese natangwe kwiyumvira mbega nzokora iki. Abadandaza muzi ko mwahunze mwese, abari mu gihugu
mwaretse kudandaza kandi mwari mufite impano zo kudandaza abahunze bari mu bihugu bitandukanye mwese mwitegure umwe wese yitegure icagiye kuzokora kandi gihambaye kandi kigaragara kandi gishobora kuzoteza imbere umuryango wiwe n'igihugu n'amahanga. Ivyo biragiye kuba mu gihe kitarambiranye. Ntababwiye ntawugiye kuzibira ivyo bintu nta numwe ntibikunda. Uzovyitega wese azopfa. Cyo sinza kwigwa ndababesha uzovyitega wese azopfa. Sindeka kuvuga ivy'Imana yantumye ngo no hava mwera oyaye. Hako jiwe nopfa mfise ideni ry'Imana nopfa mfise ideni ry'abantu. Kuko Imana niyo ihambaye gusumba abantu. Kuko twese turi munsi y'ububasha bw'Imana. Ivyo bintu rero bigiye kuba mu gihugu cy'u Burundi, ibi bintu byose nababwiye umwe wese yumvirize, umwe wese akuremwo ivyiwe. Mu gihugu cy'u Burundi ndabandanya mu gihugu cy'u Burundi abazungu bagiye kuzoza bikoreye amasandugu y'amafaranga bahungira mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bihugu byose mpegiye kudondagura vyose guhera za Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, nuze Uganda, Tanzania, Kenya, Somalia, Abasudani, Ethiopia, intuza ba Kenya, abo bantu bose bagiye kuzoba mu gihugu cy'u Burundi kubera buri muntu wari we wese azoba yifuza kuza mu Burundi. Uwari we wese, abashinwa azoba bifuza kuza mu Burundi, abazungu azoba bifuza kuza mu Burundi, abarabu bazoba bifuza kuza mu Burundi. Ndababwiye bantumwe tuzokubaka amazu akwahugera kwijuru. Bitagenze gutyo abantu ntiboronka naho baba. Muhava mumbaza muti none ivyo bazorya bizova hehe? Yemwe nta kintu kimwe Imana itanyeretse. Indya zimwe zizova muri Australia, izindi zizova muri Congo amashamba yabaye amashamba atarimwa hose habaye intambara hagiye kuzorimwa indya zizora zizakugaburira abarundi. Muri Tanzania hagiye kuzorimwa indya zizoza kugaburira abarundi. Urumva abantu bose bari Burundi aho Tanzania ntuzeye muri ntuzeye Australia muri ntuzeye muri Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, amashamba yose agiye kuzorimwa indya zizohora zizakugaburira abantu bari Burundi. Inzu zizoba zubatse mu Burundi zizoba ziduga zigera kwijuru. Bantumwe muntuzeye amabarabara bantumwe ico gihugu cy'u Burundi kirimwe inzahabu ntoshaka kurongenda basigurira. Simeze nk'abandi Imana yaziyotorera akantu gatoyi mu nyuma bakaza gutoza amafaranga ngo Imana ngo yababwiye ngo inzahabu ngo bagomba kwimba inzahabu iki. Igihugu cy'u Burundi kirimwe inzahabu ntoshaka kurongenda basigurira kandi Imana yarazimweretse naho ziri mugabo nta n'umunsi numwe ndacyusa n'umutima ngo ngende ngo ngiye gufata ngo n'agaparasana gatoyi kawo nabonye Imana yanyeretse inzahabu cyangwa ngo mbwira umuntu ngo zana amafaranga nabonye ahantu hari inzahabu uyaye. Nacyo tuma Imana ntazerekanye izo nzahabu n'iz'igihugu n'iz'abantu bose z'umuntu. Muvyumve neza mushima mu gihugu cy'u Burundi harimo inzahabu, harimo amabarabara azokubakwa mu nzahabu. Mumbabarire kumbure ndakivuze nabi, mvuze ngo azokubakwa mu nzahabu muhava mwumva ngo zokubakisha amabarabara inzahabu oyaye. Hari ahantu bitazokunda yuko urumva hazo hari inzahabu nubwo borabarimba zitazohera mu nyuma kubera ibarabara ritegezwa kurengana. Izoba ngombwa ko nyene nta kundi ico kice kiri mu inzahabu nta kundi bahebe nyene nta kundi bubaki barabara rirengane n'ahandi ryoca ricika kubera inzahabu bitokunda ko rirengana. Urumva muri ico gihe bazoba bubakiye ku nzahabu kandi bumva nta kundi bogira nyene kugira ngo amabarabara arengane. Aho ivyo bintu byose mu gihugu cy'u Burundi biri bantumwe ahafise ibintu novuga nkirirwa ndavuga nkagira iki niki. Narababwiye abamenyesha makuru nzobabwira ibintu vy'igihugu cy'u Burundi amezi abiri mwandika ijoro n'umutaga. Ngomba ndangirize kwa ya majambo avuga ati abantu bayo amajambo yanditse mu mutima. Mweko muranyumva? Yemwe ndasubiye muri jambo ndangirijeko abantu bayo ijambo ryanditse mu mutima. Nagoma ndababwire bantu mwe ko maranyumviriza nta kiringo kinini yagisigaye izo Bibiliya zikazingwa zikabikwa kubera ivyo bahanuye vyose bizoba bishitse. Mu nyuma hazosubira kwandikwa ayandi mateka mashasha. Iko ibintu bigiye kuzogenda kandi abo bantu bayo
ngomba ndababwire mu gihugu cy'u Burundi hagiye kuba ibitangaza nakumiza abantu mwari muzi ko bakomakomeye mwari muzi ko niki gihugu giye kuzotwagwa n'abantu bamwe tukwemera mwosuzuguye mwogize iki no bazo bafise ububasha n'inkomezi bazovuga ijambo rimwe abantu imitima ikaruhuka bakavuga ijambo rimwe abagwaye ingwara zose zigakira murabishigisho uwo musuzugura kandi niba Imana yemera nibo bafise ubushobozi nibagiye kuzokora ibitangaza nakumiza imbere yanyu muriko murabiraba aho ni mu gihugu cy'u Burundi no babwira ivyi Burundi novuga sindangize novuga kugeza hamwe nsanga ntashobora no kuronka ngenda bisigura ni birebire cyane gose tufise ivyo tuvuga n'ivyo tutavuga turafise aho tugarukira kubera igihe ntikiragera mugabo igihe kiri hafi abari bazi ko batsinze bobo babe amero babe barashira mu saho kubera ntacyo bagiye kuronka nta na kimwe mu mwanya nta gihe kigiye kwaca hagiye kuba amatora yihutirwa kandi yemewe n'abantu bose apana ivyo binyoma vyirementanya bwo busuma butagira izina ivyo basha ni vya bene vyo nyene nta kundi nuko ariko ibintu rero bigiye kugenda jewe numva umenga reka ngarukire ngaho kuko ibindi novuga sinorangiza kuko ni vyinshi kandi ivyiza biri imbere ni vyinshi cyane gose mugabo ivyo vyiza ntimuhave muca je ndabatomorere neza ntimuza kubitarukiramwo ntibikunda ntimuza kubitarukiramwo oyaye ivyareka bikurane siko bimeze igihe cyareka bikurane kirarangiye Imana izobanza kugosora urumva imbuto nziza izibike ugwafu ruturigwe nta bindi ababigo barasoma za Bibiliya ugasanga basoma za Bibiliya ngo nibo bazi vy'Imana oyaye nitwigo turajya mu mategeko n'amabwirizwa menshi cyane gose oyaye jambo ry'Imana riravuga riti uwanka mwene se n'umwicanyi kwanga mwene nyuko wenyene gusa urumva umuntu yaremwe n'Imana utazi ngene yaremwe uburi umwicanyi nitwigo turavuga Bibiliya urumva byanditse iki niki byo turuhisha byo tutwara n'umwanya uwanka mwene se n'umwicanyi nuko bibwirwa bishi bikumva bene byo mugira amahoro kandi Imana ibahezagire naronka kanya ibisigaye nzobibandanya hanyuma kubera simpejeje kubera novuga bugaca canke bukanyirirako nuko mugira amahoro muhezagirwe mwese Imana ibaho umugisha mwese murakoze